Alexandre Bastoni w'imyaka 26 asanzwe wanashaka amaze gukina inkino 19 akamaze gutsinda ikizizo kimwe na assist kuri zine n'umukino uvuga ko no munsi equipe yitwa FC Barcelona ngo ntabwo igisinzira gwigumbi namurota nk'urota umukobwa cyangwa urota umusore. FC Barcelona iri mu rukundo na Bastoni iri mu rukundo na Bastoni ariko bwana Lidike mwina misi yakora uri mu rukundo oya ntago ndimo rukundo harukuntu abige kuba mu rukundo ni byiza harukuntu abatoto abige mu bavuga cyane reka ndakunda kwipfurije kurunga rega n'umusore umukunzi uramufise by the way n'umusore nawe mfise kabisa nawe mfise no bambe rega n'umusore kandi aranakomeye hari umwigeme kadukana kuri YouTube na Facebook ayandike muri commentaire turafise ingaragu ngaha aho kuri Facebook nabonye hari n'abana twandikiye hariya witwa Gaspar ndayishimiye ndamushimire cyane gose yaje atubwira ati ndabakurikira Kejo Media ndabakunda cyane nawe turamukunda cyane akosore gusa yihenze gatoya iryo jambo yanditse siko cyane ndabakurikirana cyane Houston big up ndagushimiye cyane bwana Gaspar ubundi nawe witwa Bucumi Emmanuel yaje atubwira ati muduhe amakuru witwa Itangishaka James yaje atubwira ati duhayo nyene ya Madrid amakuru ya Madrid ngira bana yumvise hari rero basore nuko novuga ngo witwa Bastoni equipe yitwa FC Barcelona nkuko tubikesha ikinyamakuru cyangwa umumeshi bakitwa Mateo Moreto avuga ati izina rya Alexandre Bastoni imyaka 40 wanashaka twamaze kubona ko wanashaka ikintu cya Gabarico nk'icyo ikintu cyo kuba muremure cyo madonda kimubona muko tayo yo yarayifise kabisa metero imwe na santimetero 90 urumva ko barimo kintu vuba yuzuye cyane rero nuko nabonye no kuri YouTube hari n'umuntu yatubajije ati ngo mbe basha ngo Bastoni ndetse nuno niko shotback ninde mu yo fittinga mu ministire za Dieter Hansfree kiraza kudufasha ico kintu maze kuvyumva mubifatanyemo wanashaka nuko novuga rero witwa Bastoni ngo equipe yitwa FC Barcelona rero kuri kiri bivuga ngo buri yatugiye kuba tujya ku masoko tukaraba abakinyi bakina mu mashampiyona atandukanye yaba mu Faransa yaba muri mu Budagi yaba muri Espagne yaba mu Bwongereza utubona ko izina ryitwa Alexandre Bastoni watedomewe mu kintu vuga yoza kuba afitinga neza muri systeme nuvuga ngo zuwitwa Hansfree akaca bashira ko nakano bavuga ati mu gihe twoba dufise twozana Bastoni twosha tugira duo nziza igizwe n'uwizwa Bastoni n'uwitwa Paul Kubarsi asangwa kina equipe ya Barcelona ndakeneye muze mumbwire Bastoni muramuzi kwa Inter Domingene asangwa kina murazi karite ziwe murazi n'ubushobozi bwiwe ubwo Barcelona niyo zina twovuga ko ryo bari kenewe cyane ryoza gufitinga bakakora dio nziza witwa Kubarsi kuno munsi muza kuba muvuga mubibona gute mu kubwanyu Bastoni niyo shwa nziza kwa Barcelona kuri kano kananya Robert so nubwo tino mukinyi bita Alexandre Bastoni muri equipe ya Inter de Milan numukinyi maze kuba akura mu buryo bwa experience numukinyi akinira mu club akomeye ku mugabane wa Burayi nka Inter de Milan ashyize kuri finale ziga kuri zibiri nubwo zitakaje zose yatakaje imbere ya Man City atakaje imbere ya equipe ya Paris Saint-Germain wanashaka nagaragujwe gati mu buryo budasanzwe n'umukinyi amaze kuba akomera cyane muri equipe nationale y'Ubutaliyano ni titire indiscutable mu mugwi n'umukinyi amaze kubona nyene agirizo cup nyinshi mu giserukira gihugu imyaka 26 bugeze muri cagiye kigoshe icagiye cyo kumukinya akomesha gutanga byiza mu kibuga kamukinyira ugati ufise izo nguvu nubwo bwiza no wanashaka no gutanga iyo resultat zidasanzwe Bastoni n'umukinya akwinshi uguru kibubamfu ora i Barcelona ni imwe ma equipe ubona ko nayibuze uwo mukinya kinshi uguru kibubamfu ko iyo ushaka gukina defense nziza no kufise umukinya umwe kinshi kujya undi kubafu bigufasha umwe gukuvura côté gauche undi gukuvura côté droite côté droit mara dutunga so no gati ino equipe ya Barcelona hari zagira kuri zibiri kirarondera wita Nico Schaltbeck wa Borussia Dortmund n'uyu musore bita Alexandre Bastoni kuvuga ngo ahita ngo inde uhita fittinga cyangwa Alexandre Bastoni ahita fittinga muri système za FC Barcelona bireza kungora kujera mu buryo umeze gute cyangwa bireza kungora kuvuga mu buryo umeze gute nabivuze ngo kora recruitment w'umukinyi uramuzana kugira ngo urabe mbega bireza ko bikunda cyangwa ntibiza gukunda urashaka kumuzana kubera mwiza mu mugwi cyangwa kubera mubi muri Barcelona ugiye kuraba mu mutima wa defense kuko zarakina umukinyi afite experience maze kuba akura mu buryo bwo kuba ari umurider kuko muri equipe ya Inter de Milan Bastoni ni umurider muri equipe ya Inter de Milan kandi kugira ngo nimwe mu defense ari solide kuko barakubwira ko Inter de Milan kugira ngo ni equipe ibakiye kuri jet defensive usumba offensive nimwe mu club ubona ko yugara cyane ko wanashaka n'umupira w'Italiyano ugariye ushingiye ku cyo no kwita
kuba defensif gusumba offensive. So kuri no mugabo bita Alessandro Bastoni nimwe mu bakinyi ubona ko nawe afite iyo qualité yo kudefenda cyane kandi Barcelona nimwe mu equipe ubona ko mwino misi ifite ikibazo cyo mu mutima wa defense gukenegwa ariko guhitangenda nka confirma kubwira ko ari we mukinyi yohita azagafitinga muri equipe ya Barcelona byoza kungora cyane kuko ni kimwe nakubwira tactique zo mumenyereza zishobora kuza zikamwinjiramo vuba ariko namavuye ikintu kimwe icyo mufasha niki gikurikira iyo bashikiye mu maboko y'umugabo bitanse Africa uno mugabo je nkunda kumuvuga ko kenshi kuko maze kumukurikirana kuva kera akiri muri equipe nationale y'Ubudagi 2014 ariko n'uno mugabo ni mbari Yohani ndabire neza izina bwana Yohani mbari ndabire yamenyereza mu gusirwa y'Ubudagi 2014 ndamwibukira ko mushati yari afise mezo wamenye n'abayapani mushitsi mengo mu Yapani mugabo yarazi gukocha cyane ndamwiko 2014 kumwe n'umujya mugabo bariko barakina igihugu cy'ubu cha Brazil bayikubita ibitsindi ndwi kuri kimwe ewe ganda vyebose hasi Afrika irahagurutse batsinze cya gatandatu wamengo aracyafise inyota gutsinda ibindi bitsindi ikindi kigiyemwo wamengo n'umugabo afise inyota uno mugabo nukuvuga ngo numumereza dahaga ibitsindo bita Mura Thomas Mura yakiniye equipe ya Bayern Munich niwe yigeze kuvuga ngo umunsi dutsinda Barcelona bitano barambara abafana ba Barcelona ngomvye ko akora mu nkovu singomvye kubibutsa kahise cyatse kuvuga ko bita kahitiye cyatse kuvuga ibyo n'umugabo Thomas Müller yavuze ko n'umugabo bita Hansi Flick yavuze ngo umunsi dutsinda equipe ya Barcelona twahoje ibitsindo birenga bitatu twagiye mu bwambaro muri vestiaire coach yaradushwaniye ku buryo mengo twatsinzwe arabwe ati mwatsinze bike yo muguma mutsinda umunsi bakina na Brazil kuri uno mugabo Thomas Mura ndavyibuka cyamusohora yahuje ibitsindo bitatu sibwo uburyo butatu bugaragara yatsinze double ariko acahusha ubundi buryo butatu bugaragara yisa musohora yahagurutse kuri bench yavuganye n'umunyereza mukuru ahita ahamagara uwita Thomas Mura aramusohora arambwira ati iki kimwe ndagusohoye ni gute ushaka kuronka occasion nka zitatu ukazihusha bikakunana kuja kudutsinda hari bafite ibitsindo bigera kuri ndwi kuri kimwe ariko ahuje uburyo bugera kuri butatu cyamubwira ngo jya hanze byakunaniye uranyumvira umumenyereza ngo ati umumenyereza afise mentality yo kuvuga ngo ndagutsinda bibaye ngo ndagutsindagire urazumva icyo kintu rero kuri Bastoni kuza ku maboko nka Hansi Flick nabonye ko n'umumenyereza azi kuduza niveau y'abakinyi batandukanye twabonye Eric Garcia yari umukinyi wo gutabwa muri Barcelona ariko yamugize igitanga cy'umukinyi twabonye umugabo bita Martinez Inigo kuri Xavier umukinyi w'igitabwa ntiyatangura mu kibuga ari umukinyi ubona ko atanake muri Barcelona ariko araza amugira umukinyi w'igitangaza akaro kuri Rafinha Diaz Beroli nimwe mu bakinyi muri kuri Xavi ntiyari umukinyi akomeye ariko kuri Hansi Flick yamugize igitangaza ico kintu gwati no kigira nka option nk'ikintu tuza kumana uko ati kino kwita ikizere kuri Alessandro Bastoni kuza muri Barcelona akaza gutanga vyiza kuko yubashike mu boko meza nk'umumenyereza mwiza bikaza gutanga ibidasanzwe so no gakorane rwanjye rero n'ikintu cyoza gutuma rero iyi Barcelona iza ikaba equipe nziza mu gihe uza kurokita n'umugabo bita Alessandro Bastoni narya n'umugabo bita Hansi Flick azi kuduza urugero rw'abakinyi azi ugerageza umukinyi kumushyira mu bihe byiza no kumurondera uburyo bwiza bumufasha kuba yotanga biza mu mugwi nuko ati wa Barcelona Houston Bastoni kuza muri equipe ya Barcelona yobarishwa nziza kwitwa Flick n'abayobozi Yohana Laporta kubwawe mu gihe byoshaka gukunda uko ushaka kumwumvira mu gantu ushaka kunamuronka Bastoni niryo zina ryiza gishobora gufasha equipe yitwa FC Barcelona kubwawe doza gukemura ibibazo vya defense isanga urimo nabitwa ba Christensen bayitwa ba Eric Garcia tibagenda witwa ravuga ngo Ronaldo na Kubarsi novuga ati Bastoni numwe mu bakinye karonderwa cyane kuza gukuvura ikibanza ca Inigo Martinez mu mugwi FC Barcelona novuga ati kuva aho baburi umukinyi ndavuga Inigo Martinez no musi defense FC Barcelona iramaze kugaragara nka defense iri kirisanga mu bibazo byinshi cyane bikomeye goma yisanga mu tubazo tujya tuyino dutandukanye ariko kandi twibukanye neza na neza Inigo Martinez yabaye umwe mu bakinyi beza cyane ashoboye gufasha umugwi FC Barcelona kubera yuko yari umukinyi mwiza aciye muri za Atletico Club Bilbao afise experience yatwaye ivyo bikombe bitandukanye n'umuntu w'umutama kuza bushise ubona yuko afisemo n'uburidere muri we harimo uburidere no gushobora kuza agafasha buri mugwi ari we wese mu gihe wifuza ubufasha bwiwe twarabibonye agaragaza uburidere mu mugwi wa FC Barcelona n'umukinyi mwiza cyane akenshi ukuguru kw'ibubamfu ashobora kugufasha mu
nk'umu left winger ndavuga ati mu defenseur aciye mu bubamfu left back umu left back nako Ego. akaza kugufasha nk'umu defenseur aciye mu bubamfu canke akaza kugufasha nk'umu defenseur ariko akina muri axe centrale twarabibonye hakinishwa kenshi gatandukanye mu gihe FC Barcelona dafise Alexis Bard ego ariko kuva hagiriye muri FC Barcelona haragaragaye ibibazo vya defense barabuze no mu defenseur ashobora kuza gafitinga muri systeme za Hans Flick umumenyeza tuzi ko yifite agasysteme kiyo gufata ama offside ukabona bahari hari ukuntu batakametriza neza nubwo muri no minsi ubona ko mukinyi nka Gerard Martin asa n'uri ko arafitinga ariko aratahura zino systeme ariko n'umukinyi ubona nkaho mengo aracirondeza ntaritora neza n'umukinyi novuga yuko bizomusaba igihe kirekire kugira ngo ashobore kuronka burya buri dere muri we rero ico gihe kirekire sinibaza ko FC Barcelona yo kwemera kukirindira mu gihe bo bifuza gutahukana ibikombe bikomeye kandi bifashe na cyane cyane harimo na UEFA Champions League rero kuza kuvuga ko ufite ego amahigo bashobora kuyagira bagatahukana igikombe cya UEFA Champions League ariko ni bya bindi nyene bishobora kuza kuko turabona ubwo bushobozi buriho ariko ntiturisire nk'ibice nka 90% ngo FC Barcelona bashobora gukunda bivanye na effectif baba bafise ariko ngarutse ku mukinyi nka Bastoni Bastoni n'umukinyi mwiza afise experience n'ivyo muri Serie A nahantu aharambye igihe kirekire cyane kuko uhereye kuraba saison 2014-2015 yari muri Atalanta U19 yakinyeho amasezo agera kuri ane hariya kugeza muri saison 2016-2017 arerekeza muri uburyo rimwe yazaraduzwa kaza gufasha umugwa Atalanta w'abakuze nka saison 2016-2017 yaraje arafasha umugwa Atalanta w'abakuze ariko kandi yarakiri muri ndavuga Atalanta abakiri bato ya U19 ariko mu mwaka wa 2018-2019 araza atogwa mu mugwi wa Parma naho nyene n'umugwi usanzwe ukina Serie A cicaro gikuru araza arafasha muri uwo mugwi arakora ibintu vyiza cyane bikorwa vyiza atanga umusaruro mwiza abonwa n'umugwi wa Inter de Milan baza kumusimbana saison 2019-2020 aza gukina umugwi wa Inter de Milan kugeza kuri no saison 2024-2025 acare mu mugwi wa Inter de Milan muri uwo mugwi wa Inter de Milan yagiye hatwarira ubushimwe bukomakomeye ndetse n'ibikombe yagiye aratwara afatikanyije no mugwa Inter de Milan yatwaye ibikombe vya Serie A ndavuga ari muri mugwa Inter de Milan saison 2020-2021 na saison 2023-2024 atwara igikombe ca Serie A atwara igikombe ca Coppa Italian yari saison 2020 yagitwaye inshuro zigira kuri zibiri zose Italian Cup winner yabaye Italian Cup winner muri saison 2021-2022 yongera agisimbana saison 2022-2023 Bastoni yongera afashanya n'uno mugwa Inter de Milan atwara igikombe ca Super Coppa Italian inshuro zigira kuri zitatu yagitwaye saison 2020 na saison 2022-2023 na 2023-2024 Bastoni yongera afasha umugwi gushika mu myanya myiza cyane ya UEFA Champions League baravyibuka mu mwaka uheze ari kumwe na Inter de Milan batsindwa muri finale ndetse n'umugwi wa Paris Saint-Germain Bastoni bushimwe yagiye atwara ku giti ciwe nk'umukinyi yatwaye agashimwe ka Serie A Defender of the Season inshuro zigira kuri zibiri saison 2023-2024 na saison 2024-2025 Bastoni yatwaye agashimwe yabaye mu bakinyi 11 baranze umwaka muri UEFA Champions League muri saison ya 2022-2023 Bastoni yongera twagashimwe ka Liga Serie A Player of the Month yaranze umwaka mukinyi yaranze umwaka muri Liga Serie A hariya mu Butaliyano yari saison 2024 mu kwezi kwa gatatu Bastoni kandi yatwaye agashimwe ka Man of the Match inshuro nyinshi cyane zishoboka muri za UEFA Champions League ndetse n'amahiganwa atandukanye hariya muri Serie A ivyo ni bimwe rero mu biharuro biranga no mukinyi Bastoni ndetse na experience igezwe ko hejuru kuko twumvise ko yaciye mu migikoma itandukanye muri za Atalanta muri U19 araduzwa akaza gufasha umugwi mukuru agugwa muri Parma yongera abonwa n'umugwi wa Inter de Milan baramusimbana bamumaranye igihe kitari gito cyane kandi urumvise ibintu yashoboye kugera ko ari kumwe n'umugwi wa Inter de Milan yafashije umugwi wa Inter de Milan Bastoni n'umukinyi afise gabari imuvugira cyane ashobora kuza gafitinga ndetse no gufitinga gufasha mu mugwi wa FC Barcelona afise inguvu ni na muremure hariya kanatsinda wanabiciye ko bwana Ridike apima ndavuga imetero imwe na santimetero 90 afise ibiro 75 n'imyaka 26 uri kuranyumva ubukomeza afise taye afise n'imyaka afise biri muri mwe bimuvugira ko ashobora gufasha umugwi wa FC Barcelona n'imiburiburi bikunze agashika mu no mugwi wa FC Barcelona afise
sezo zigera muri zitanu canke zitandatu ariko arakorera mu FC Barcelona mu biharuro vyiza cyane karabufasha uno nyene Bastoni numukinyi mwiza azi gukinisha ukuguru kwibubamfu ashobora kugukinira muri axe agafasha nimba twarabonye ni Gwo Martinez tutitaye ku nguvu cyane Bastoni afise ndetse n'uburebure na taille zimuvugira afise n'ubwenge ni numukinyi arazi gukoresha ubwenge nkuko twabibonye kuri ba Gwo Martinez yarazi ubwenge akisha ubwenge mbatse ko ndamubonamo urumva arakoresha physique na tactique uri kurumva kandi Bastoni ashobora no kuza kugufasha mu bubamfu nk'umu left back rero Bastoni je kubwanje ndamuravye mu mikinire yiwe na experience afise mu mupira w'amaguru n'umukinyi mwiza cyane ashobora kuza gufitinga muri je za Deterrence Freak kandi ashobora no gutorana vyoroshe cyane no mukinyi ndavuga pa ku Barca bivanye n'ivyo akinamwo na style doje canke na style ziwe akinamwo no mukinyi Bastoni nuko gufitinga ashobora gufitinga mbere kanatsinda no gusumbana cyane cyane no mukinyi ndavuga wa Nico Shortback wa Dortmund neza cyane nuko kabisa witwa Rugamba Bastoni Gwo Kurondera nino kipe yitwa FC Barcelona wanashaka bamubaza ko ico kibazo cyuko ashaka kuja muri equipe yitwa FC Barcelona yavuze amajambo akomera avuga ati birashimisha kumva ndiko mvugwa mu mugwi wa FC Barcelona bivuze ko ndiko ndakora neza ati